ingene umuntu ashobora kuba azi agaciro k'umukozi wo mu nzu. Hari umuntu amufata nk'umwana wiwe atigera mukumira mu kintu na kimwe. Mugabo hari abamere abamabuja badashobora kubona wicaye no kwikusi muri saro, bagukumira utigera uhahonyoza n'ikirenge. Rero mugu wundi avuga ati umukozi n'undi muntu, kuko rero umuntu amaze kuba ateka indyo ushobora gufungura, no kuvuga ngo uri umuntu uza agaciro k'umukozi uramufata neza. Kure n'umuntu akomeye, no kuvuga ngo umuntu aza agaciro k'umukozi amufata kujya kwa muganga, kumuganga, kuko umuganga ashaka arakwica cyangwa akagukiza. Kuko n'umukozi ugenda ku kazi ugasanga yagucungiye inzu, ugasanga yagutegura indyo ushobora gufungura, niwe azi ibintu utegetswe gushiramwo, niwe azi ibintu bifise vitamine y'inge, niwe azi ibintu bitegetswe kuryosha imfungu gutegetswe gufungura. Rero ashaka arashamo ibintu bikakugirira ingaruka mbi. Mugabo ivyo nibaze ko atamukozi abigira ari yaranje. Niyo mpamvu rero utegetswe kugira ante uri umuntu uzi ubwenge, utegetswe gufata umukozi neza, kubera nawe niki n'umuntu. Ni kuvuga ngo mu boss waho n'umuntu mwiza cyane, kuko hariho umukozi yigeze kuza kumukorera afise amashure nkandwi. Rero bagerageza kuyaga mu boss aramubwira ati rero jewe wengenda gusubije kwishure. Mu boss avuga ati weje ngiye ampege umukozi akora akazi ko mu nzu, wenda gusubije kwishure. Iramusubije kwishure, arashobora kwiga amashure, ariga amashure 13. Amaze kuyavamwo ikintu yamukoreye yaciye afata agenda amubwira ati wereka ndakurihe n'ubundi ugende kwiga amashure y'imyuga. Maze ugenda kwiga amashure y'imyuga, agiye kwiga kutire. Iyo kutira yarayirangije, ikintu yamukoreye yamusohoje imashini zibiri. Acamubwira ati rero genda ngaha ndaguhaye umushinge w'ubuzima. No kuvuga ngo ahantu nibikunanira utera imbere, aha ntuzundondere, ahanje nagize nte ndakugiriye neza kubera twabanye uri umwana mwiza. Rero n'ubundi mukozi uba mukorera yamubwiye ati wewe kugera mu kwezi kw'icenda ntuzoba ukinkora akazi ko mu nzu, nzoca ndakurihira ugende kwiga utwara imodoka, ndakuguriye permis ndagirene ndagusohora. Rero urumva hari gihe uza umwaka kazi, kubera umuntu wese atazi gutera imbere iterambere giwe aho rizoturuka, ukaca usanga uri n'umubosi mwiza murakoranye neza agutejeje imbere uko nyene. Ni benshi babasohora mu bundi buryo, ugasanga abantu barabaye ababosi hamwe nyene nawe akaza kumuramutsa afise ubuzima bwiza, abaganira mushimira. Rero no kuvuga ngo ntiwotinya kuza gukora kano kazi, kubera kenshi abantu gituma bagatinya bavuga ngo umukozi wo mu nzu arasuzuguritse. Ariko benshi ivyo ntavyo bagira, nubwo gusa nyine bishika nyine ugasanga harimo nyine abamabuye usanga basuzugura umukozi bakamufata nabi, ariko si bose. Ndabaramukije, nizere ko mumeze neza, haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze. Kuri micro kumwe na Benishu, kuri kamera ni Alfred. Turi mu kiganiro kora kubwejo. Tuvuze kora kubwejo tuba tuvuze dukore cane ejo hazoza tuzoe tora abantu bateye imbere. Uwo musi rero twagendeye muri quartier Kinanira, aho twagendeye abasanzwe bakora mu nzu, aho twe aboshi bita baboye, ariko je nuvumega ntitwobita baboye kubera ko niba bandi dusiga muhira badahari, akazi kacu niko genda neza. Baradufasha, murambona abantu benshi yo badafise abakozi usanga basavye n'impushya ku kazi, ntibakora akazi neza kubera haba ari bitagenda neza muhira. Rero novuga ko nabantu bakwiye guhabwa icubahiro, nabantu bakwiye kwitabwaho, kuko bakora ibintu byinshi ku bwacu, barategura ivyo bafungura, barakora isuku, barakora ibindi byose kugira ngo natwe canke namwe mu kazi mujamwo muze gusanga bimeze neza, bakabafasha kugira ngo ntimunacebwe. Kora kubwejo rero ni hangiro Royal TV yihaye mu kugendera abene gihugu, mu kubatera intege, mu kubashigikira mu bikorwa byose baba barimo. Uwo musi rero nkuko natangwe ndabibabwira, twagendeye umwe mu bakozi bo mu nzu muri quartier Kinanira. Turaza kuganira nawe, araza kutubwira ingene vyifashe, turaza kuganira nawe umwe utari muto, ariko avaye ko tuganira. Reka ndamusaba aramutse abakunzi ba Royal TV abidondore
abatari bamuzi bamumenye, hamwe hoba hariho n'abagenzi bavuga ati kumbe je n'uwa mugenzi wacu ari kuri micro ya Roy TV. Turakwakiriye. ego ndashimye cyane ko munyakiriye. Hama cyambere nkaba nabashimiye cyane. Izina nkaba nitwa Irakoze Omer. Nkaba nkurira ngaha mu Kinanira kuri 25. Nkaba nagendewe na televiziyo Roy TV. Nakahe kajambo ubwira uburongozi bwa Roy TV kuba bwabiyumviriye ko bukabagendera ukaza kubashigikira mu bikorwa musanzwe murimo? Turabashimiye cyane iyo bavuye kuko ahantu hafi cyane, urabona ko n'ibitoro byabuze, bagira umwigoro ukomeye cyane kugira ngo bashobore gutembera abantu bakora ubuzima bumwe bumwe, kugira ngo bikunde dufashanye, kugira ngo umuntu ashobora kumva kino kiganiro hagira inyigisho zikomeye akuramo. Urakoze cyane kubashimiye, ndibaza message baheje kuyumva. Oma waragize amahirwe yo kwiga yo kuja mu ishuri? Sinagize cyane kuko nize amashuri 3. Wagarukiye mu mwaka wa 3? Ego. Ariko havye amashuri kiri umwana muto? Nari nkiri muto. Byagenze gute? Bivaye n'ubuzima umuntu yakureye mu nyene bwo byagwatumye aca bishaba ko abagenda kwangara guhiga amafaranga kugira ngo bikunde adashova umuryango. Mubo muvukana bakuru bawe canke batowe nabo nyene nta numwe yagize amahirwe yo kwiga amashuri? Oya nta numwe. Nta numwe yize. Mwese nta numwe uretse wowe wagize mu mwaka wa 3 nabo nyene baratanguye bagira mu myaka mike bo. Ahubwo abandi bo ntibanagiyeyo. Ntibigeze bagira n'amahirwe yo gutangura? Oya. Ni wowe nyene mu bana bose ndwarose iyo chance. Ucira ipisha ubusa ntiwabumubanda? Bibaho nyene bivaye n'ubuzima umuntu akuriramwo, cyose ko yangara hakiri kare afite imyaka mike kugira ngo bikunde yiruke n'ubuzima. Arabe kuntu ashobora kwiteza imbere canke ashova umuryango. Turavuye mu ntara ya Ngozi, umunsi turi mu gisagara ca Bujumbura. Wavuye mu ntara ya Ngozi ryari, washitse mu gisagara ca Bujumbura ryari, uhabaze imyaka ingana gute ngaha? Ambo Bujumbura ndahamaze imyaka namanutse Bujumbura 2012. 2024 niho nava Ingozi. Ego. Uramaze imyaka 12 mu gisagara ca Bujumbura? Ego. Kuva uvuye mu gisagara ca Ngozi werekeza mu gisagara ca Bujumbura, washitse ukora akazi ko gukora akazi ko mu nzu canke aho bari utundi wabanje gukora avaye kuza gukora ibi navyo? Nakoze ibintu byinshi. Nakoze ibintu byinshi cyane. Navuye Ngozi ndamanuka shikira gukora akazi nyene ko mu nzu, ariko ivyo ndabivamo. Hari igihe nyene twigera guhura n'ishira hamwe riradufasha ngo twige ibintu by'imyuga. Twashoboye kwiga ariko nitwiza amezi menshi. Sinzi ikibazo aho cabereye, bamwe bariga ibintu vya cuisine, abandi bakiga ibintu byo guteka, abandi bakiga ibintu vya style, ibintu basi imyuga itandukanye. Rero ariko ivyo byose bivaye n'amezi make twize, kandi tutari dufise bamwe amafaranga dushobora kuca twirihira ngo tugumize twiga, kwera mekanike isaba imisi atari mike kugira ngo uyimenye. Byarashitse nyene twese twatatana tugenda guhiga ubundi buzi. Narigeze kuba nkinisha sinema nyene, uko nyene umuntu ararondera ubuzima byinshi cyane. Muri ico gihe murose ishira hamwe iza kubigisha imyuga, wewe uba wacihita mu mwuga wahe naho wumva vyamaze igihe gito? Wari gukurikirana umwuga nariko nkurikira mekanike. Umaze gukurikira mekanike iryo shira hamwe ricarira kubafata mu mugongo, ibijanye no kwiga umwuga bice birahagarara. Ego vyacibihagarara. Gukinisha sinema sinahuye, wari ni wowe nyene wakina sinema canke wafasha abandi basanzwe bakina? Mbo basinerekana sinema zijya zisiguye mu Kinyarwanda muri studio, muri sale. Nije nashobora basi kurorereza bakampa amafaranga. Ukarihisha nka bajya baza kuraba umupira. Ego. Umunsi ni sensa. Ibyo byose wabikora ngaho mu gisagara ca Bujumbura? Ego nakora ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Numvise utanguye washike gukora akazi ko mu nzu,
mu nyuma gato urabiheba uragenda kwiga ivy'imyuga uriga mekanike ubukurikira bugira gatatu uragenda gukora ivyo vyo kurihisha uwerekana sinema mu nyuma bicagenda birakurikirana gute? Bo vyagiye nyene bakurikirana hama nyene ibintu vy'amasinema hama nanduka ndabona ko atavaluation ndiko ndabona navyo ndagira ntashobora kubihagarika bivaye n'ukuntu amafaranga ntayiko ndayabona neza. Ego umaze kubihagarika ivyo vya sinema uciye ukurikira gukora akandi kazi akahe? Akanyene ndi nko mu nzu. Akazi ko mu nzu novuga ko kagukundi kuko kuvuka iva ruguru niko kazi washikiye naho wagiye urahindagura nuno munsi uri gukora akazi ko mu nzu vyoba bimeze gute ku ruhande rw'iwawe akazi ko mu nzu ukabona gute ko wagiye byose ubihe uvuga ati wapi ngani biko bigenda neza no ngani biko bigenda neza n'ubundi kandi ngene watanguye ugatangura akazi ko mu nzu kandi no gusubira kumva wosubira mu kazi ko mu nzu wowe akazi ko mu nzu ukabona gute? Bo akazi ko mu nzu bivanye kuri bamwe ni keza ni keza akazi ko mu nzu ariko kuri bamwe hari abantu bakora nyene bikanka n'abandi bantu nyene bikundira bakobona yuko nyene atangorane nimwe udufaranga nubwo abari make bategezwa kuyaronka. Uravuga ko ku ruhande rw'iwawe akazi ko mu nzu ari keza ariko ku ruhande rw'abandi akazi ko mu nzu atari keza? Bivana no ko umuntu ategezwa wenyene kuba abibona akazi kameze. Yego ariko nubwo no musi twagize amahirwe yo kugendera umwe mu basanzwe bakora mu nzu hari ukuntu nka dimanche kenshi mukunda kuba muri kumwe mukaganira uravye akazi ko mu nzu ingene ukabayemwo donc ingene ugakora ingene kakoroheye hamwe n'abandi bagenzi bawe muganira uba ubona bimeze gute? Bo nk'ubu jewe sinashobora kuvuga ngo nk'ubu basi ndashobora kwivuga ku ruhande rwanje bivaye n'akazi nkora kuntu kangana kuko si bose ubuzi bwo mu nzu buratandukanye hari umuntu ashobora kuba akora akazi kenshi bivanye n'ahantu akora kuntu porogaramu yaho ibipanze nanjye nkavuga ati je bivaye n'ukuntu akazi kiwanje nkora kameze karagoye bo je nihereye ko nk'akazi kiwanje kubera nakazi basi keza ndashobora gukora nk'amasaha 3 canke 4 natebeje nkabandoshe ndose liberté yo kugura mvuga ngo reka nigine mu ndivyo wanje canke se ngende gutembera ariko rero si bose hari uwundi muntu ahera 18 z'igitondo akageza izindi 18 atararuhuka akaza kuronka umwanya wo kuruhuka agiye kuryama. Ku ruhande rw'iwawe kugira ngo akazi kabe keza bivanye naho muhora muganira canke bivanye naho wagiye ukora ko nibaza mu kibanura bibona wewe aho ukorera canke aho bagenzi bawe bakorera akazi ko bakaba keza bivanye n'umukoresha canke ko bakaba keza bivanye n'umukozi? Mbo bavuga ngo mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahonze. No kuvuga ngo akazi kashobora kuba atari keza entre ku muntu ukorera ugasanga n'umuntu kabisa agoye. Mbo akazi kakaba kabi bivanye n'umukozi akoraho bivanye nabone kuntu agoye. Rero urumva niyo mpamvu ubuzi buba bugizeyo ntiba butandukanye. Ku ruhande rwawe uravuga ko akazi ko mu nzu bivanye n'umuntu ukorera canke bivanye nawe w'umukozi mugihe mwese muhuye atanu umwe agoye arimwo nakazi mu bundi nakazi gasanzwe nakazi gakoreka mugihe tubona hari abantu benshi ugasanga aratinya ntiyumva ko yoza gukora akazi ko mu nzu nakaye kajambo mbwira mu kumutera intege na cane kubona akazi kakubeshejeho uri umusore mwiza ndabona ntacubaye sakazi novuga ngo then wowe ukabona ko hari abantu benshi usanga batinya gukora bakavuga ati vraiment Bujumbura hari ibikorwa byinshi barakora bimeze gute ugasanga ari rugura arashomereye ntiyumva yo gukora kano kazi we nakaye kajambo umubwira kugira ngo akore cyane ejo hazoza bateye imbere ariko guma yicaye rugura areze amaboko wewe wobahanura iki? Hariho benshi baza gukurikira kino kiganiro bari basanzwe bafise umutima wo gushaka kurondera akazi ko mu nzu mugabo hariho byinshi bibaca intege hariho n'ibindi bibafavoriza muri uno mwanya bari ntibarabona neza na neza ico bokora ntibarabona decision bofata nakaye kajambo babwira. Mbo ikintu kimwe nababwira nuko naho bogakora tangorane nimwe zobamo kuko iyo umaze kumanuka Bujumbura ugahura n'umukoresha ameze neza hari umukoresha nashaka gutahura ko
waje kwiga amafaranga kandi abakeneye ko utera imbere. Nk'ubu ngaha ngaha nyene mu kibano umuhungu dufatanye impango ahakora ni kuvuga ngo mu boss waho n'umuntu mwiza cyane kuko hariho umukozi yigeze kuza kumukorera afise amashure nkandwi. Rero bagerageza kuyaga mu boss aramubwira ati rero jewe wengenda gusubije kwishure. Mu boss avuga ati we je ngiye ampege umukozi akora akazi ko mu nzu wenda gusubije kwishuri. Iramusubije kwishuri arashobora kwiga amashure ariga amashure 13. Amaze kuyavamwo ikintu yamukoreye yaciye afata agenda amubwira ati wereka ndakurihe n'ubundi ugende kwiga amashure y'imyuga. Amaze kugenda kwiga amashure y'imyuga agiye kwiga kutire, iyo kutira yarayirangije. Ikintu yamukoreye yamusohoje imashini zibiri acamubwira ati rero genda ngaha ndaguhaye umushinge w'ubuzima. No kuvuga ngo aha nibikunanira utera imbere aha ntuzundondere ahanje nagize nte ndakugiriye neza kubera twabanye uri umwana mwiza. Rero n'ubundi mukozi uba mukorera yamubwira ati wewe kugera mu kwezi kw'icenda ntuzoba ukinkora akazi ko mu nzu, nzoca ndakurihira ugende kwiga utwara imodoka ndakuguriye permis ndagirene ndagusohora. Rero urumva hari gihe uza umwaka kazi kubera umuntu wese atazi gutera imbere iterambere giwiwe aho rizoturuka ukaca usanga uhuye n'umubosi mwiza murakoranye neza agutejeje imbere uko nyene. Ni benshi babasohora mu bundi buryo ugasanga abantu barabaye ababosi hamwe nyene nawe akaza kumuramutsa afise ubuzima bwiza abaganira amushimira. Rero no kuvuga ngo ntiwotinya kuza gukora kano kazi kubera kenshi abantu gituma bagatinya bavuga ngo umukozi wo mu nzu arasuzuguritse, ariko benshi ivyo ntavyo bagira nubwo gusa nyine bishika nyine ugasanga harimo nyine abamabuye usanga basuzugura umukozi bakamufata nabi, ariko si bose. Hari abamabuye beza bashaka ko nawe utera imbere gutahura kuri umuntu. Turavye ingene akazi kiwawe ukavuga ko kameze neza n'akahe kajambo bwira boss wawe nivyashika akaza kuraba kino kiganiro nko kumushimira canke nko kumutera intege kuko ndavye ingene uvuga ni gitangaza kubona umukozi akora amasahane ku munsi agahembwa amafaranga yandi ku kwezi ntavuga ati kubera ibikorwa ari bike ngomba ndamukata amahera ngomba ndamuhembere mparuye amasaha. We boss wawe novuga ko yagufashe nk'umwana wiwe n'akahe kajambo uvuga mu kumushimira? Bon, ikintu kimwe namushimira cyane. Namushimira cyane kuko cyambere kimwe jewe ntarashwanira. No kuvuga ngo nkozi kosa kubera nta muntu numwe adakora ikosa mu kazi akora. Arashaka kumpanura akambwira ati iki kintu cyari kugenda uku nuko. Ico ndamuntu kuri ndakimushimira cyane. Ndakimushimira cyane kuko je kuntu tubanye nizeye neza ko azongirira n'indi service nziza ishobora kumfasha mu buzima bw'iwanje. Ego. Dusubiye inyuma gato uramaze imyaka 12 muri iki gisagara ca Bujumbura. Uravuze ko hari ahantu hamwe watanguriye gukora ava yuko uca muri bijya byose waciyemwo. Wowe umaze gukora mu miryango ingana gute gushikura mwaka wa 2024? Mu myaka 12 umaze mu gisagara ca Bujumbura umaze gukora mu mafamiye abiri gusa? Umaze gukora mu mafamiye angana gute? Namaze gukora mu mafamiye ashika kuri 6. Famiye zitandatu mu myaka 12. Yego. Amafamiye yose wagiye ukoramwo ni yahe ntambamye wagiye uhura nayo cyane yagiye igaruka? Uretse ko mu kazi kose umuntu wese agenda arahura n'intambamye, ariko hari intambamye ushobora guhura ngaho no muryango kandi usubiye no mu wundi muryango wa kabiri gasanga niyo ntambamye nyene kandi muhuye no mu wundi kandi intambamye yakunze kugaruka muri aka kazi kawe ko mu nzu ni yahe? Intambamye yagira garuka. Biragoye navuze ko abantu tugoye. Rero hari ahantu nakoze baramperanira amafaranga. Rero ubu ni kuvuga ngo kandi ni kuvuga ngo iyo myaka ingahe habamwo iminsi uba waratakaje utinjije wabayeho nyene ngaho uri kurahiga amafaranga yo kurya utararonka akazi ushobora guhagararako.
mbona ukuvuga ngo ibintu by'impambamye bigenda biraba mu kazi ko mu nzu mbo umukozi ashobora kumena ikirahure akamena isahani ibyo navyo hari igihe rero udakoreye umuntu w'umumama usanga azi gutahura ubuzima bw'umuntu cyangwa agatahura ko isanganya ribaho aca gukata cyangwa ugaca usanga mu nzu murahaba afise abana bangahe ugaca usanga umuntu umwe ngo yabuze amafaranga ugaca usanga rero wewe barakubwiye kubera uri umukozi ntibigira bemera ko wewe mva mu wandi majambo hari abantu batigira bizera umukozi bakacavuga ngo umukozi niwe yagereye niwe yanyivye ugaca usanga amafaranga afise nko akafise amafaranga nk'ay'amezi 2 canke 3 ugaca usanga iyo amafaranga barayamukase naho nari kubyane ari kumubesha ugasanga umukozi ariko araba mu buzima bwo kutagira amafaranga ashobora kubika muri iyo miryango yose 6 wagiye ukoreramwo byashitse mu miryango ingahe? Byashitse mu miryango 4 mu miryango 4 yose mu miryango 6 yego hagiye hagaruka ico kibazo ugasanga umukozi ngo aramenya isahani canke ikirahuri canke teremusi ukwezi guheze ngo usanga warayimukase hari n'igihe usanga akorera amafaranga yababa ivyo vyombo nyene yamenye ugasanga ukwezi kose ukoreye ubusa yego muri ico gihe wacu vyifata mu gute mbo nta kundi kukubera nyene nta kubera haje umuntu akurusha amafaranga abakurusha ibintu vyinshi rero no kuvuga ngo nturi buze kumwitwarira urabyihanganira nyene uko nyene ukabibamwe imiryango 4 yose mu miryango 6 iyo ntambamye yagiye igaruka yego yagiye igaruka no mu bakozi bagenza bawe ivyo byo babibashikira biraba keshi cyane biraba kacu usanga hari abakozi bakora ubuzi babika ya mafaranga kashanga bati jewe ndakeneye ko ntegereza kuzofata amafaranga amezi 3 4 atanaheze kugira ngo ya mafaranga nzo yatorere rimwe hari akantu ngiye kugura ko kwiteza imbere kacu usanga no kubera ugacuhura ugacusanga ugiye gukorera umuntu ameze nabi akacaraba kuntu ashobora kukubeshera kugira ngo bikunde ya mafaranga yose ya brokereyo izo nimbogamizi nyinshi tugana tubona mu kibano canke se twigeze kubona n'ahandi kacu usanga umukozi umva nkayo mezi 6 yose aragiriye suru nta n'impuzu yigeze akuramo kacu usanga umukozi wo mu nzu ntari katera imbere bivanye n'izo mbogamizi yaguye ahura nazo Omar tugushimire cyane eko tumva ko umaze imyaka myinshi mu kazi kandi aho bigeze urabona uvuga ati vraiment kazi ndimwo nakazi nkwiye gukora nkunze ejo canke hirya ejo boss arashobora kunshima ahubwo akanshira no mu kandi kazi bivanye n'ingene nagiye nitwara David ngene mubanye nawe ngene muvuga bigaragara ko umenga yaramaze kugufata nk'umwana wiwe bishika hake nkuko agira bivuga ugasanga nyene abakozi umenga si umwana mu bandi ariko ni wowe baba bakwiye guha agaciro kuko ni wasigara ateka ibyo umuntu afungura ni wakora byose novuga ko ahubwo wari umwana mukuru apare y'abandi bantu bufise kuko urashaka kubyara abantu ugasanga hari ibintu abana batokora mu umukozi ariko arabikora kandi akabikora bikunze wewe akajambo babwira abantu baba mauja bo mwagiye muhura canka basoguja bagiye bagukora ibyo usibye kumenga baba bariye ndiko ndaramenga nta nzi gufise nuko babwira ngo bikebuke bagira impuwe nakahe kajambo babwira mbo cyambere kimwe nk'ibyo jewe ntibikindimo kubera Yesu wenyene yaratubabariye ku musaraba yaracumishwe yitwa umunyavyaha azira ivyaha vyacu rero no kuvuga ngo ivyo nka jewe ntibikindimo gusa ikintu kimwe botahura nuko umukozi wo mu nzu hariho umuntu wenyene umuntu ashobora kuba azi agaciro k'umukozi wo mu nzu hari umuntu amufata nk'umwana wiwe atigera mukumira mu kintu na kimwe mugabo hariho abamere abamabuja badashobora kubona wicaye no kwikusi muri saro bagukumira utigera uhahonyoza n'ikirenge rero mugu wundi avuga ati umukozi n'undi muntu kuko rero umuntu amaze kuba ateka ingyo ushobora gufungura no kuvuga ngo
uri umuntu uzi agaciro k'umukozi uramufata neza kure n'umuntu akomeye ni ukuvuga ngo umuntu azi agaciro k'umukozi amufata kujya kwa muganga kumuganga kuko umuganga ashaka arakwica cyangwa akagukiza kuko n'umukozi ugenda ku kazi ugasanga yagucungiye inzu ugasanga yagutegura indyo ushobora gufungura niwe azi ibintu utegetswe gushiramwo niwe azi ibintu bifise vitamine y'inge niwe azi ibintu bitegetswe kuryosha imfungu gutegetswe gufungura rero ashaka arashamo ibintu bikakugirira ingaruka mbi mugabo ivyo nibaze ko atamukozi abigira ari yaranje niyo mpamvu rero utegetswe kugira ante uri umuntu uzi ubwenge utegetswe gufata umukozi neza kubera nawe niki n'umuntu ego tugushimire cyane tunagutere n'intege ndumvise ko bivanye n'umugambi ufise uravuga ati ntegerezwa gukora nk'ubikorera bose wanje nzomukorera neza ejo canke hirya ejo arashobora no kumindurira akazi nkuko wagiye unshingira intahe ko hariho umukozi w'umubanyi yagize ayo mahirwe bakamurondera na permis bakamuha n'imodoka ugasigaye akora akazi keza ndakwifurize nawe ejo nitwahura tuzohure warahinduriwe akazi byaragenze neza byose n'umwete kandi n'ugusenga numvise ko usanzwe umengura nasenga cyane ndagushimire cyane ndagutera intege ndagushimire kandi n'umwanya waduhaye hariho byinshi wabanje kureka kugira muganire natwe bizogende neza vraiment tudosange bose yararyoha avuga ati vraiment umukozi uhamaze imyaka ingahe ngaho imyaka 2 iri kwire imyaka 2 ego imyaka 2 si mike umuntu muba mwaramaze kumenyana muba mwaramaze kubana neza twizere rero ko bizogenda neza nuko ndavyizeye ko bizogenda neza ego byose no gusenga kwanza kugira ngo ibintu byose biva ku mavi ndabashimire cyane abakunzi ba Royal TV mwakoze kudukurikirana ndanabipfuriza ko mwokora cyane ejo hazoza muzobe muri abantu bateye imbere uyu munsi twagendera abakozi basanzwe bakora akazi ko mu nzu ejo namwe tuzogendera mwebwe umwese mu kazi asanzwe akora tuzohashika tuganire nawe cyane cyane tumutere intege Royal TV yarihaye ihangiro nkuko yabivuze ntiturambirwa n'ahatagitoro cyawe gihari turiyaranja tukagenda tukaganira nabo tukabatera intege na cyane cyane imirimo baba basanzwe bakora bakayisangiza n'abandi taragira subscribe rero mugire subscribe manda mukurikirana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yize au revoir.